ubu ntiturabashitse, ubu twese turabasangwa, turayaga tugahuza. Ubu twabaye umuryango, ubu turi umwe, ubu ntituri babiri, turi umwe, ntituri ijana, turi umwe. Turashima umukama yaduhuje bigatuma tugira umuryango umwe, umuryango mwiza, umuryango uteye igomwe, waduhaye umuhungu mwiza, umukwe mwiza, ukongera ukaduha n'umukazana mwiza. aho usanga yaragupanze bankobu niya nyinabo, BBC niya se wabo, BJF ni wayitwara kumuyange. Ndaje ndikivumu kitari kivumu vumura kivugiriza kiriri kiziririmba demero kuziremesha karakatane sasira karawo ko natanze kirayi. Nije nagabanye rugamba ngambiriza magamba navyo ibiga vyiga vy'imagamba ngarura karanga kabanga kariganza mu bagabo. Nije bigene vyo mu kigarama vyangarukiye nageramiwe nagabiwe ndi mu kugirira nteturugwa nataniwe narasavye sokuru na sokuruza cyasokera kuzisohorerwa ndazishorera bazishoye abagomba kugambara rusendebera agomba gusandaba. How dear guests, welcome to Turonge Turamutsabe Hello Light. Twabonye mwese, turabashimira mwese, twabahaye akanyobwa mwagotomeye, ntimwitwaza ngo mufise inyota kamutama nakibutse, nimwakenera naho muryama muratubwira tubaho muryama. Erega kwa mutama ntakibutse, nimwamva inzara muratubwira babahe babasimbanira utwa kurya mufungure. Mu mazina umaze kwandika, nazimaze kwandika amazina menshi, ndashaka utugirire amazina, utuvugire amazina amwe muyukunda cyane uvuga ati je kweri iyo nimwe ndavuga aya mazina ndumva naje umutima wanje wishimye. Gwabakunda karanga mbega muriho, Yego turiho, mbega muriho, mbega mwitwa abana, turi ntahemuka, mbega intahemuka murati kuvyina, turazino gutamba, nimutambe gatonya muryohera abantu, twari imisambi ntitwari ibisiga. Hello muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabagarukaniye wa muslameze mukunda cyane, mwaramukunze mu kiganiro twakoze ubwa mbere, ndizera yuko no kuri incuro muza kumukunda. Bamwita Mika la Slameze. Yarabiciye biracika mu manza zigiye zitandukanye muri sama iheze, na mariage make hatabonetsemwo, mwaragiye murabona ku mavideo yagiye arasirikira ku mbuga zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twamubazaniye, ariko ntitwamubazaniye wenyene, twamubazaniye n'uyundi mugenzi we basanzwe bafashanya mu bikorwa bakora. Avuga amazina, reka ndabakire muza kumenya byinshi mutari mubazi ko ababazi barabazi, baryosha imanza. Ndagutumira nawe we nyamba ufise urubanza uzobatumire kuko ntuzicuza. Murahawe ikaze. nsa mwese bivanye naho muherereye. Jewe nitwa Dushime Mikaela, nkaba ndi umuslameze. Je ndabaramukije ku mazina nahawe n'abavyeyi, nitwa Akintore Aledi Pere, ariko kubw'ibikorwa nkora banzi kuri Rubera Intwari. Niwe muntu uri mushasha ngaha kuri televiziyo zacu. Yego. Ntiwari bwaze. Umuntu ari ryambere akubonye yifuza kumenya ati mbega kwivuga amazina ni umwuga umeze gute? Wabacishiriza ko kabereka ati bikorwa nk'uku kumbere ku bantu batabizi canke batazi Kirundi, ukabereka ukuntu bikorwa. Yego, ko mu kwivuga amazina ukuntu bikorwa hariho igice ca mbere. Igice ca mbere mu rurimi rw'ikinyamazuru bavuga presentation. Hakabaza kubaho na n'iciyumviro, hama hakabaho na conclusion nyene mu rurimi rw'ikinyamazuru. Hera kuri presentation rero. Ndabahaye imiriwe nimugira amahoro n'amahonda, mubura amazi masamasa kayerera iwanyu n'iwacu uko vyahora kuva na kera, nibimere ko n'ubuse mwampaye inka. Ndi Rubera Intwara bera ubutwari n'ubutwari n'ukwitwaye imico n'akaranga vya basokuru. Ndaje ndikivumu kitari kivumu vumura kivugiriza kiriri kiziririmba demero kuziremesha karakatane sasira karawo ko natanze kirayi.
nije nagabanye urugamba ngambiriza imagamba navyo ibiga vyiga vy'imagamba ngarura karanga kabanga kariganza mu bagabo nije bigeni vyo mu kigarama vyangarukiye nageramiwe nagabiwe ndi mu kugirira nteturugwa nataniwe narasavye sokuru na sokuruza cyasohokera kuzisohorerwa ndazishorera bazishoye abagomba kugambara rusendebera abagomba gusandaba indavyiramvyara ndavyagira baravyemera kuko nashitse nabo bagashikana aho bokwamiriye kuratayo namirire yabirenze ne yazora indengereza ni naja kuzigarura ayo majambo yose mzehe cengira ikibazo kimwe ni wewe wiyandikira cyangwa urafise umuntu abigufashamo oya ni jewe niyandikira ayo majambo nyene ukaba ari uhera a z wiyandikira ugakompoza mu mutwe wawe ndarondera hirya no hino amajambo arimo indome zihamagarana hama nkubaka ayo majambo uguma wumva hagarukamwo indome umuntu agerageje kuraba ivyo bintu ukora ni ibintu dusanzwe tumenyereye ku bantu bakuze ariko wewe nta myaka myinshi ufise uracara umwana ca nipfuza kumenya wabikomoye kwande vyakujemwo gute vyatanguye ryari icambere nuko jewe nari ndabikunda muri jewe nabibonera kuri papa nabibonera kuri papa nabibonera kuri papa yarabigira ariko nkabona ivyo akora akaza arabivuga muhira nkavyumva ariko wowe harageze igihe urabona ivyo akazi bimufatiye hama je nanje ca ndamusaba ati mbwira numve ca ndumva akantu gatoyi hama bica bimpa inguvu zo kuja kwandika ibindi vy'iwanje maze gushika muri club niho naciye mbona neza yuko vya bintu ari vyiza okay reka twigarukire rero kwa Mika nawe Mika makuru yawe ni meza wari waraduhevye aya ariko urabihiwe koko ni gipara twabwiye uko mu dushatsi tunyerera iki reka amashure yaratanguye amashure yaratanguye bica bituma twimosha n'inzara warakuye kwamwashura umunyakirundi ujuja hajya twari muri vacances muri kandi vacances nta muntu akujeje gusa rero harageraho rero ku mashure ntibikunda ariko nizere ko kwishuri bigenda neza muhira ni sawa abavyeyi bameze gute abavyeyi barakomeye amadiri uronka no kwishure ubifatanya gute ubonye sinkigijayo kenshi jaga Kenya urumva nk'ubonye ndavyishinze gose usanga ndayobewe waciye uhitamwo kubanza kubihagarika sinavuze ndabihagarike basi sindabijamo ngo niteho kose ngo ndavyiteho cane oya rimwe ndajayo gusa sinkunda kuvyibiha akanya umwanya munini ndawovy'ishuri ko tusanga nyobewe nyene nkadubura kubera ivyo rero camakanya ivy'ishuri ikiganiro twakoze ubwo duheruka gukorana carakunzwe cane abantu barakwikundiye hari abo mwahuye imikaritiye barakubwira ati twe twarakubonye kuri televiziyo abantu barabambwira muri kati ngo twarakubonye cambwira ni vyiza nanje cambwira murakoze cane wamaze kuba umusitari wamaze kuba umusitari ukiri umwana ubusitari buzobugera none niwakura ubusitari rega nk'ubunye ndabishoboye nk'amejeje amashure nkayamara yose nzokunda nkabijamo nta kibuza kwamba nejeje ishuri muri iyi minsi none hagize umuntu aguha akaraka ntushobora kugakora ndagakora umva cafata nkabisepara nkigama mu nyuma nkagenda kuvuga ivyo hari abantu rero bari bagukumbuye yuko bagirira agasiramu turashaka rero ubasogongeze ku buryohe nka presentation nk'aga presentation mwaramutse mwese turamukije mwese mwaje gufata ku bitugu ibibondo vyacu vyateye iteka umuryango wacu bikongera bikitera iteka on vous salue vous tous mwaje mwambaye neza mukaza mwambaye udukostume twiza n'udukalvati mwashize mukaza mwavutse neza turababona mwaje kwa Mutama
ubu ntiturabashitse, ubu twese turabasangwa, turayaga tugahuza. Ubu twabaye umuryango, ubu turi umwe, ubu ntituri babiri, turi umwe, ntituri ijana, turi umwe. Turashima umukama yaduhuje bigatuma tugira umuryango umwe, umuryango mwiza, umuryango uteye igomwe, waduhaye umuhungu mwiza, umukwe mwiza, ukongera ukaduha n'umukazana mwiza. Turakengurukiye cyane Imana yo yumvise amasengesho y'ububondo vyacu igatuma uno rubanza rwabo rugenda neza. Siko ariko barambira murambabarira, niciriye ku mayange, murabandanya mutuyagera kuko kera twavutse ba sogokuru bacu baducira imigani batubwira ibitito, murabandanya mutuganiriza, kiyago nico ciza. Merci. Iyo representation none wari urakira, wari muri presentation niko baramutsa ukabakira, hama mu nyuma ukavuga n'ibindi. Okay, ariko rero entre tamuraberewe. Merci beaucoup. Iyi niyo myambaro bambara iyo ugiye kwivuga amazina. Yego. Ahari hose mu Burundi umuntu agiye kwivuga amazina aba yambaye uko. Yego, kuva na kera hose niko vyari bimeze. Iri cumu kubera iki iyo hageze kwivuga amazina umuntu wese aba afite icumu. Iri cumu risigura iki? Iri cumu risigura vyinshi. Icumu risigura vyinshi, hariho ico bita nko ku mwami. Nko ku mwami, umwami yaba afise icumu. Iryo cumu ryasigura yuko ni inyobozi, niwe ayoboye abarundi bose, niwe atwaye. Nirya nkono uhora ubona na perezida agenda atwaye. Niryo cumu ryasigura. No mu rugo nuko umugabo aba afise icumu. Umugabo afise icumu yerekana ko ari umutwe w'urugo. None namwe rero iryo cumu riba risigura ko muri umutwe w'iki? Iri cumu jewe kuba ndarifise ku ntore. Kera intore zivuye ku rugamba zaraza kwivuga, zivuga amazina ko zatsinze urugamba zigatamba. Ntihajya wabona zivuga amazina zaba zifise iri cumu irubona, zaba zirifise zivuye ku rugamba kuko nico kigwanisho cabo. Hano uko ntazanye n'inkinzo, hariho n'inkinzo, nuko icumu vyajana n'inkinzo. Yego. Inkinzo yo kubroka hamwe n'icumu ryo gutera. Hama none kuko batsinze baza bakubita icumu, batsinzwe nabo baza bakubita batsinzwe urumva erega baba babasanzaje, baza bagikoreye. Oya, baraza barifise uko nyene, ariko urumva ntibigina intsinzi kuko ntibaba batsinze. Ariko urazi ko haburana babiri hagatsinda umwe. Ariko urumva haba hari habatsinze. Tw'abarundi bari banakomeye, abarundi bakera kenshi baranatsinze. Bari batsinze. Hama iyi mpuzu nayo ifise ibara ry'ingwe, ndakunze kuyibona kenshi mu madot yambaye umugeni. Isigura iki? Kubera iki iri mu bara ry'ingwe? Bayita urubega. Bagwita urubega. Impamvu ruri mu ibara ry'ingwe ni ikintu bakoresha abashingantahe kera, bacita intahe. Imbega niyo bita intahe? Intahe kari yari inkoni bakubita hasi, bakwatiye barayiguha. Ntiyatora uwo ari we wese. Rero iyi mpuzu mubona ngaha aye yarambara intahe, yarambara abashingantahe. Urabona ko ari uru rusato rw'ingwe. Rusato rw'ingwe nago rwarakoreshwa mu ntore, wari umwambaro w'abasoda b'umwami. Hama igitambara cera coco bacita umutamana. Ikimambo bari ikirundi canje sikishi n'ukuri ntimwavure mvuga ngo nimwe ndavyica, ari nkaranyigisha. Oya. Bawita umutamana. Umushingantahe naho nyene kera
ariko aratigwa agomba yatigwe barakora umugenzo bita kumushira mu mutamana kumushira mu mutamana baba sumutamana bamushiramo kurya bavuga ati umuhetsi umuhetsi no kuvuga yaba afise umuhetsi no kuvuga guheka kandi guheka barakoresha umutamana mu guheka rero bagushize mu mutamana no kuvuga baba bariko barakwihweza ingeso zawe ukuntu witwara kugira barabe yuko uzoshobora kugendera ubwo bushinganaye rero nk'uburi mu mutamana nk'uburi mu mutamana oya ahubwo umutamana ndawambaye urahwambaye nashatse kugusigurira umutamana icarico umutamana buri gihe wama wera nyene oya simpaka were hariho ufise irindi bara hama ivyo navyo sinzi nyene vyitwa bambabarire hari ivyo wambaye ngaha ku mutwe no mu zosi no ku kuboko biri mu mabara y'igihugu ciza cacu c'u Burundi iyo yasigura iki arafise izina ego vyitwa ibitako muri bwinshi iyo ari kimwe ndacita igitako iyo ari kimwe ndacita igitako ni igikoresho co gushariza wambara kugira usharize n'umwami urabona ko yambara ikirezi n'ikirezi rero kirajana n'izi mpuzu nuko ntagishizeko n'umwami yarambara ikirezi n'igitako nibimubona ngaha noneho muhora mubibona ku mafoto y'abami ko baba bavyambaye naho bitaba biriko Uburundi ariko ibi biba biriko Uburundi kiba ari ikimenyetso c'igihugu cacu. Yes, reka twigarukire kwa Mika nawe. Mika hama nawe izi mpuzu zawe rero nawe tubwira ivyazo. Mbega niza abasirameze canke n'amanyanga yawe wagize uraza ngaho uratubeshabesha. Aya. Zezi mpuzu niza abasirameze. Nzamvugira ngo silame. Kubera ko sinoja gusilama nambaye ngo amapantaro ngo amakanzu. Kwako silame ni nk'ibintu vy'akaranga. Rero ni nk'ibintu twavuga ati besi ni nk'ibintu dufata ko nk'abo bantu dufate nk'abakera bari bati ibi bintu vy'amazina rero fome bafashe amazina bacayiga mu gifaransa urumva begize mu gifaransa kwa ko haba harimwo n'icongereza n'ibiki rero bica vyitwa silames kwa ko amazina niho yacanga n'ikindi kirimi kiguma ari kirundi conyene enyo mpamvu baca babivyitwa silam ubu rero kw'isi yose umusilameze wese aba yambaye nk'uko ntibisigura yuko aba yambaye nk'uko hariho abambara impuzu zindi z'akaranga biravana wowe n'impuzu y'akaranga gusa silamu ntibisigura yuko ucuza wambara ngo amapantaro ngo ibiki ngo kugira ngo biboneke ko wambaye neza wambara bijya nyene vy'akaranga kubera ko ari akaranga karanze basogokuru ariko no ngaha jema nuberewe kandi wambaye impuzu z'akaranga. Merci beaucoup. Hari izi mpuzu haraho zihurira n'akaranga k'u Burundi canke izi mpuzu ninka dufata umva impuzu z'akaranga umva kuva kuri basogokuru baho hambere bari abantu bakunda ibintu vy'akaranga rero abantu bino mu abantu bubu baba bakeneye ibintu vyiza biba bimeze neza urumva gusa nk'abakera bambara ibi bibega ibitako bagashira ku ico cumu gusa bubu bacagira ibintu vy'Ubufaransa vyiza kugira ngo bavyitwe Islam enyo zosanga ibintu rero vy'amasilamu bizwi n'abantu bake ko abantu benshi bamenyereye amazina hari akavideo karo nigeze kubona muri nko murakorana bene uwo none iyo mukoranye muca mwifatanya gute mbega mukorera hamwe mubihuza gute urumva uyu unye biravana turavugana programme arashobora kugenda kuvuga amazina ni nka projet ushaka kutubwira ati ndabahamagaje no misi dufise fete y'akazi
association yitwa kunukunuko nimba ari association nimba ari association ikintu ntabyo tuba tuzi rero tugaca tuza kukuvugira y'amazina Islam uyu rero atangura kuvuga ivy'iwiwe avuze akavuga agaheza nkagacanjamwa umva ko nutadutera nk'indirimbo na umva nk'ubaravuze nanje nkagaca mvuga ivy'iwanje umva uyu kugira je mvuga atadutera akaririmbo ivyo bintu reka ro mubikorera imbere ya kamera pana kubigumiza mu majambo mugire rero turengene muhora mu bikora hariho nk'intuze ya nk'iyo turi mu rubanza rw'abageni hari indirimbo nkunda gucishamo imbere yuko nja kuvuga hakaba n'iyindi cishamo imbere yuko Mika avuga aha kumuyange ngw'abakobwa pe murarinda aha kumuyange ngwahura ntayuragiye aha kumuyange ngw'abahungu twe turapanga aha kumuyange usanga yaragupanze banko buniya nyinabo BBC yiniya se wabo BJF ni wayitwara aha kumuyange ngo higire se nagasaga aha kumuyange ngo abakobwa pe murarinda aha kumuyange ngo abahungu twe turapanga aha kumuyange ngo usanga yaragupanze ngo amaba nkafisemo imitahe yo yikuramwo yohomba kumuyange ngo siyabura ngo nyemitahe ngo akagira nimero do konte yo muri kopeke kumuyange ngo higire se nagasaga kumuyange ako nako turirimba turiko turamusezera nyene kwagiye ndashaka kandi muririmba Mika nawe akinjiramwo apana ibintu vyo kuza kwifadika ko aguma avuga ngo kantu muyange najako no gakora urumva akandi nyamba catamwe gasiramu canke ikibihora bishika ego gira rera ko hayo ngo muteretakiya ahumve muteretakiya muteretawe ndababwira agakuru kamwe k'umukobwa nakunze ma n'umukobwa ndamureheje nabo rwose namureheje we mukobwa ndewe nkubaze nukuri kose uri mwiza cyane wo mukobwa nde ndamubesha tetera ntwarari imitere narewo nje ndayitwara onatere nzoyigugabira tetere muteretakiya ahumve muteretawe wo mukobwa carananira kumusaga bamwita mimi mukanyosha bamwita gogo mwikiriri bamwita riri mukininde bamwita soso muteretakiya ahumve nkaca yinjiramo ukinjira rero injira ko none winjira. How dear guests, welcome to Turongera Turamutsa Hello Light. Twabonye mwese turabashimira mwese twabahaye akanyobwa mwagotomeye ntimwitwaza ngo mufise inyota kamutama na kibutse nimwakenera naho mujyama muratubwira tubaho mujyama erega kwa mutama nta kibutse nimwamva inzara muratubwira babahe babasimbanira utwa kurya mufungure erega kwa mutama mukama yaraduheze gihe aduronsa byose aho abandi barara inzara twebwe tukarara duhatse aho kwibaza ngo babosi ngo niba abandi usanga bagenda mu Land Rover ya ababosi niba abandi usanga bajya bakaryama ariko hari abandi batajya mensi natwebwe mukama yaduteyiteka runo rubanza rukaba rwagenze neza tukaba duteye igomwe no musika urubanza rw'ibibodo vyacu vyateyiteka umuryango wacu bikitera iteka
ubonye nibereye ngaha mugiye kwitwa papa mama muronka babahamagara mama ubu naho muzogenda mwisite babahamagara papa naka haha rwo rwanyu ruzoba ruteye igomwe ntuzube wa mugore we wambaye twa dukanzu ngo ugende muri rya rigara ry'abagore batangwere gusakuza urabereka yame tubabwira ati raba mukama yarampeza agenda bakuru rwo rwanje aho mwebwe uri ngo zanyu ziriko zirasambuka kubera isaku zanyu nawe uwo mugabo ntuzi wambara twa dukoti ngo bagende bakubwira ati ngo ujye wamushimiye kurya mugore apfata cakotsi urababwira ati hari impamvu mukama yamumpaye kandi hari impamvu mukama yamumpuje si paske imana yamuduhuje twese tugakwira umuryango umwe twabaye umwe ubu ntitukiri babiri imana ihabwa ishimwe rinini haha ni vyiza cane ubuho rero tubaye umuryango umwe ntimuze mube babandi ngo mukubitana amakofe mugwane ivyo sivyo oya wararaye mama warara mama wararaye nanje candara ndage mama wararaye mama wararaye mama wararaye nanje candara ndage mama wararaye mama wararaye ndanga yacu yo mukaranga umutima uruta umutumba mama wararaye mama wararaye biriko birakomera ibi Mika ubwo nubwo ubufaransa ugumujombamwo bwa mente na bwande none ubwo nabwo nyine baba wabuteguye hari amva uriko uravuga Islam ushobora gushiramo France mais iyo udashizemo France cyafata yuko ari amazina y'ikirundi avuga ati maintenant ivyonye vyari ibintu vya kera dusanzwe tubizi Islam suko bayivuga maintenant gusa iyo ushizemo agafaransa agashiramo anglais avuga ati rya mwana ni Islam ntabwo ari amazina maintenant rero umuntu atatangura gutahura Islam icarico gusa uvuze ikirundi conyene avuga ati nta difference ihari nta difference ibihari gusa iyo ushizemo kijya gifaransa noco ko baraga paske pourquoi mwe nkayo majambo mato y'igifaransa barumva ati yo si amazina kuko amazina nta bintu vy'agafaransa mubavuga ngo ibiki n'ibiki urumva ivyo ntibisiguritse muri make utize ku mashuri meza Islam ntishobora gukorohera birakunda ntabwo igoye weciza nuko gusa ubuzi basi nk'ubunye ukeneye kumenya nka Islam si kuvuga ngo ntavyubuze urafata nyene ukagerageza ukamenya ry'amajambo make no ugasanga Islam ayimenya rero nk'abantu usenga si impano ya Islam ugasanga irabagora kuyivuga bakayigunga bakavuga ko menga ntamana bafise gusa umuntu umwitegereje ukamwumviritsa neza ukamuha akanya ukamwumviritsa uzomutahura cane uzotusanga amana yifise ukumukorana hari abantu bamaze kubagomwa ku buryo usanga buri gihe yatumye kuryanyu utegerezwa kuzana Mika canke atumye ko Mika ategerezwa kuzanana nawe oya hariho abatabigira baba bakeneye yene amazina kwayo Islam kwayo kandi nkuko uyu barashaka kumutumako urumva gusa hariho nk'abantu bataba bazi yuko dukorana nk'abatubonye muri nka festival yahabaye festival cyane sinzi uko abantu bashibaye bayibonye festival y'intemuka twarakoranye hamwe kandi birakunda biraba byiza cyane gose abatubonye uwo munsi baradutumira gusa abantu bataratubona bavuga ati ngira ntavyo tuzi ababazi barabazi abatuzi baratuzi mama tawe wiyumva gute none utanguye kurya amafaranga y'abarajya abantu b'abagabo none ubona ko babateye muri kariyere yabo kweri oyaha amafaranga ntay'abagabo n'abana arabagabo ubonye baba barikomeje bavuga ati ikintu c'amazina ni jewe urabazi imbeba bita gute hari urahazwi sana kinyange urumva nk'umunenge kurabatera muta azokujya oya ahubwo nibaza nabo nyene ko bibaryohera nibaza ko bibaryohera kuba babona ivyo bariko barakora
ivyo bakoze, kuba hariho ababari inyuma, kuba hariho ababari inyuma ku buryo naho bazopfa bazoba bafise ababisigarana. Kandi ikindi nagomba nuganira Mika uko kuntu dukorana. Ego nivyo hariho igihe usanga umuntu aba akeneye amazina gusa, ivyo bibaho. Nundi usanga akeneye abo basilamu gusa, canke ugasanga hariho n'uwundi ashaka ko tubigira turi babiri. Rero ivyo birashoboka gusa hariyo abantu bamwe bataravyumva, kandi banavyumvise n'igihugu cotera imbere, twebwe tugatera imbere tukanashika kure cane mbere. Aba basani b'u Burundi, kuba mu ndirimbo yiwe hojamwo amazina, mu ndirimbo yiwe hojamwo amazina, hakajamwo ibicuba, hakajamwo MB Data niwe indirimbo ziwe usanga zimwe harimwo izo nzi, harimwo inanga, harimwo irya nanga y'ikirundi. Natwe rero vyoryoha mu zirya ndirimbo hagiye harajamwo amazina, hagiye harajamwo ibicuba, hagiye harajamwo irya midiho y'ikirundi, vyo naryoha. Hako toja kugira gusubiramo urya mudiho w'abanyamahanga, tuba turiko turibagira, tuba turiko turasubiza igihugu inyuma. Yes. Mu mazina umaze kwandika, nazimaze kwandika amazina menshi, ndashaka utugirire amazina, utuvugire amazina amwe mu yukunda cyane, uvuga ati je kweri iyo nimwe ndavuga aya mazina ndumva naje umutima wanje wishimye. Amazina nkunda kuvuga nayo kwivuga. Ivuge rero. Ni ndikivumu kitari kivumu vumura kivugiriza kiriri kiziririmba demero kuziremesha kara katari sasira kara uko natanze kirayi. Nije nagabanye rugamba ngambiriza magaba navyo bigavyiga vy'imagamba, ndi mugamba umuganga nzira kuganda ku muheto kugemwa sinabigere kugemba sinabigereka nkora mu muheto udakomyaga mashaga komereka. Mu bikarishe ndugwemba mu nyaruka ndumwampi ndatera icasana icasama gashishitira nyina. Uzi yuko nk'umuntu uri kuvuga ayo mazina atakubona bavuga ati ugo rugabo, ugo rujama gwiyemera nkuko wonya. Mu mazina hariho ukwiyemera, haraba mu kwiyemera nkuko nabivuze. Amazina yavugwa intore zivuye kwivuna umwansi, rero baza kuyavuga batsinze, no kuvuga batsinze bariyemera, bigina iyo ntsinzi nyene bakiyemera ati je ndarenze. Niko kwiyemera. Dutema irindi rero rindi hakiri kare, dutema irindi zina kwivuga, ivuga yandi mazina, nivuga yandi mazina kubo iyo wangabiye. Yashobora kwivuga amazina yo wangabiye. Yampaye bitayitaye tumbereye irembe kantera iteka mu bagenzi. Nije nagabanye bigeni vyo mu Kigarama vyangarukiye nageramiwe nagabiwe ndi mu kugirira nteturwa na mwambutsa nataniwe narasavye sokuru na sokuruza casokera kuzisoregwa. Ndazishorera bazishoye abagomba kugambara rusende bera bagomba gusandaba indavyiramvyara ndavyagira baravyemera, kuko nashitse nkashikana aho bokwamiriye kuratayo nayo mirire yabirenze ni yanzora indengereza ni naja kuzigarura. Nego kamara mwanya mutoya. Oya nukuvuga nacishije ko matoya nyene. Gama uko kuntu usanga muvuga, hari ukuntu muvuga ngo yarangabiye inka mukayitaka ariko kacisange wanyu nta n'uruhongore mufise, nk'ubusange wanyu atani inka utazi no gukama. Ega rero mutandukaniye abantu bavuga amazina bubu n'abakera. Ego sinze gukama ariko nta n'inka muratunga ni wanyu. Ndabese. Oya, inka twarazitunze kuko jewe narabaye kwa sokuru. Kandi mpora njayo kugira ikiruhuko, ndazizi twaranazitunze. Hariho nk'usanga uzifise ugasanga urazifise ugaca usanga nyine
mwazibikije ruguru muba nkino mba nkino ntofata ngo inka uyishira mu gihongore nkino mu gisagara tufata ukabibitsa ruguru nko kwa papa wavyara mama wawe umva abavyeyi bawe baba bafise inka ugaca bazibitsa ruguru kwa sokuru. Ariko naho turagira ivyiza vy'inka turabibona, niyo mpamvu tuzitaka, turanwa amata yazo, nagira amata ava kwikinga. Oya, amata ntava kwikinga, n'abandi bazi ko ava kwikinga amata ava ku nka. Inka rero turazizi, twama tuja mu manza aho bazikoresha mu gusaba umugeni, aho bavuga ngo inka muntu. Urusato rwayo turazi ko rukana ingoma. Turabizi ivyiza vyazo vyinshi. Reka tugarukire muri vie prive yawe gatoyi, kuko iya Mikayo turayizi ko yiga hama nawe mu kwishure bimeze gute? Kwishure bimeze neza. Ubwo nuguma wishinga kanoti ukibagira kwiga? Oya, turabiha umwanya wavyo, hariho umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora ivyo. Ikintu cyose ushoboye kugipangira umwanya birakunda. Amamarshe ubona gute uko ukora ariyongera bimeze gute? Uko nkora, uko natanguye siko ubu narateye imbere. Narateye imbere bivanye naho nahora, ubu ndashima aho ngeze. Kandi ndahakenguruka, kandi ndanasaba kugera kure, kandi gushikana imico n'akaranga vy'abasokuru kure no mu makungu. Abantu benshi niyo batangaza uko kuntu uvuga amazina ungana nkuko. Benshi birabatangaza ukuntu ndabivuga, babona ko nduwino, ukuntu ndabivuga birabatangaza cyane, ati wabikuye he? None hari umuntu uca usanga arimwe guhemba amafaranga ari hasi kubera uri umwana? Oya. Cyane ntiwigera umenya abandi nyene banahembwa, ntubukeneye no kubimenya, niyo mpamvu udashobora kumenya ngo baguhemvye make canke menshi. Kubwanje ni ukuvuga ibi bintu dukora nta tarife ihari. Ibi vy'amazina nta tarife ihari ku buryo uvuga ati kuvuga amazina naya. Oya, ni ukuvuga umwe wese apata n'ukwiwe. Nyamba je mpatanye umuriyoni, undi ashoboye gupatana miliyoni 5. Nyamba mpatanye 500, undi ashoboye gupatana 100. Nko usanga ari umunsi maze gupatana umuriyoni. Ku munsi umwe ugenda wikoreye ugana uko onye. Ivyo urampiye iyo marché ntaco. Uzovyimenyera ingene ubikoramo. Ego. Nigenda bizi. Aho none babonye utange kuronka utunoti nyene utwo kuri iyo myaka yawe, bigenda gute? Urabafasha canke uca ugabatanya ukaguma uvuga ati jewe ubu ndarenze? Oya, ico bantumye ndagikora. Ico bantumye ndagikora, ngomana kwa kubaha abavyeyi, ico bantumye cyose nkagikora. Ama ako kanoti ifise ako ndose, hari ibintu bimwe bimusanga utagaruka kugoza abavyeyi nk'umuhungu nyene. Mbere baranabishima nk'umuhungu, barabona ko wakuze, uzoshobora no kwibesha, barabikenguruka. Mu kibano bakwakira gute abantu mukorana, haba mu kazi canke abo mubana b'ababanyi, bimeze gute? Abo tubana b'ababanyi hariho urwego rw'abavyeyi. Abavyeyi nibo usanga bakunda ibi bintu cyane, nibo usanga babikunda cyane. Ni nabo usanga rero bankunda sana, bakunda ibi bintu nkora, banabikunda cyane. Ariko hakaba hari urundi rwaruka usanga bijukiye iyi miziki, usanga yijukiye ibi bintu vy'ikizungu. Rero usanga bigora ko bantahura, hakaba n'abandi bantahura. Ariko batagutahura n'ubundi mu rubanza bazogutumako, kuko mu rubanza rwo mu Burundi hakora ikirundi, byo mu muji ntavyuzana. Reka tugerukire kwa Mika. Mika, nawe rero dutera agasiramu gashasha uheruka kutwandikira abakunzi ba Yaga ukabashikiriza. Meruka nko kwandika shasha yo gusaba umugeni shasha. Kaduhe kakiri mu mashashi. Amaridote.
twaje kwa mutama dutera mu irembo ryo kwa mutama dushika kwa mutama aho mutama yari mu kigo ariko aratera agatoke aho mawe nawe yariko arasoroma ibijumbu aho samuragwa yaciye agenda arahamagara ati dawe eraba turabonye urugo ruteye igomwe baje bambaye neza no musi twaje tubona irembo rigana kwa mutama irembo tutari tuzi riva muri mugamba batamugambambana baza bavuga ngo baje gusaba umugeni ngo inka muntu kwa mutama nta kibuza twaba bajije ati mbega mugenzwa n'amakitsi kamajije kuba kakatsimano batubwira ngo bakeneye ngo inka muntu niho twagiye tubona bazana ngo ishashi ya bigoro ngo bakeneye ishashi ya bugeni mutama niyo yasimba arababaza ati mbega iyo shashi ya mugeni mudusaba niyitwa nde niho basimba bavuga kakazina ati yitwa Eveline aho n'ishashi ya bigoro yabo yitwa Elvin aho twatangira kumirwa ati mbega iryo rembo ryaje rigana kwa mutama tutari twiteze ryaje ryambaye neza ryavuze neza ngo rije gusaba inka muntu twasavye ibisabisho babiduhaye none mutama arabi ibisabisho wabitoye none mutama bongera ubahe yashasha mugeni imye bariko barasaba hamwe tugenda mu makungu tugenda ahantu hose tuvuga amakuru meza tuvuga yuko twaronse yashasha mugeni hamwe tugenda turatwenga dushimira Imana yo yatumye duha iyo shasha mugeni mutama twaguhaye vya bisabisho turonse yashasha mugeni uwo muhungu wacu yashimye nitwamuhindurira kuko umuhungu wacu yaramaze gushima yashimye wa mukobwa bisa neza umwe afise amaso nk'ayinyana inzobe nk'ikimonke aho hamwe nganya abantu bose bagenda baramuvuga neza umwe asa neza umwe atwenga aho abantu bose bakajumararika mutama turonse yashashi ya mugeni umwe dukeneye ntidutaye turamaramara tumarira mu bantu iyo ntidukeneye kumaramara igihe twahora munsi y'imitobotobo wavuze ngo ndabaye kaze na karibu mu rugo rw'iwacu ntituze ngo twubakire ntituzindabaye umwana ubu nyene ata muntu abibona reka ndamuha abantu bose babibona niho twaje rero mutama twambaye neza ngo kugira ngo duhe yashasha mugeni umwe twimirije nziza umwe mwiza umwe umuhungu wacu yashimye. Thank you very much. Nta kongereza ucutamwo nako agafaransa utamwo kongereza utamwo mu minsi n'agaswahili uzogashiramo biryoha bisangiye ubicanze no bica biryoha. Muri kino gihe tugizemwo ni igihe biboneka yuko akaranga karimo karahabwa agaciro cyane. Hari abantu b'abanyamuji baza no mu birori vy'akaranga ku buryo wumigwa. Akaranga ni keza rero nk'abantu usanga ata bintu vy'akaranga bishinga gutamba ibintu vy'imiziki gusa ico nobahanura bobo nuko bamenya yuko akaranga ariko karanze basogokuru baho hambere kuko basogokuru baho hambere nibo akabatangwa ibintu vy'akaranga ni nko kumwariho nk'umwana usanga uja kubaza ati mbega amata avaye nkuko mwabivuze ava ku kinga ko aba bamenyereye wabo bazana ikinga irimwo amabido y'amata ibido usanga zirimwo amata agaca yibaza ngo amata ava mu kinga gusa amata ava mu nka rero nk'abana bashatabize gusa ico twamiriza abantu bana nuko boza mu karanga kuko karanga niko keza niho umuvyeyi uje no mu karanga sigara avuga ati umwana wanje yumviriye iciyumviro ciza. Urazi kugira guterera amata guterera amata navyo noshobora kubera iki gusa ari nk'igisabo kigaragara nyine ndagira gusa ari gusanga arimwo amata menshi gusa arimwo nk'amata makenya ndagerageza muraterera muhira canke mubigira muri club gusa ruguru iwacu kwa bapapa arafise igisabo n'icakunze rero nk'ubu unye iyo bakamye amata amwe turayabika bakayatera kugira ngo avemwo amavuta y'inka andi nayo tukayanywa ni nk'amata atereye araryoshe cane. Umunsi waduze nzogutuma unzanira amavuta y'inka. Nzomubwira mama baguterera amata tatu yabika amare nk'imisi tanda kuzanira amavuta y'inka. Nzoya kwishyuza ikiganiro tuzokora ubwa kabiri uzoba wayazanye. Tugana ku musozo rero turashaka
mugira ikintu mubwira abakunzi banyu nyamba ari ico mubasaba canke kubashimira kanya na kanya. turashimiye abantu bose badukurikije baturavye twese bakaraba ibintu vy'iwacu ntimugatangazwe ntimwibaze ngo ni ivy'abantu bakuze nawe wa mujene wese wicaye muri ataciko rakora karibu mukaranga turaguhaye karibu na mwana we ta kintu ufise uriko urakora muhira iwanyu karibu mukaranga upfume utamba danse traditionnelle canke uja muri vya slam usanga ufise iyo mpano ukayigunga uzi yuko utayifise karibu mukaranga. Turashimira club yacu intahemuka yatureze neza ikaturerana indero ndundi na coupe yacu royaume numérique yaturerana indero ndundi kamiduha impanuro. Karibu muri club culture intahemuka turakira ibibondo danse traditionnelle amazina y'ikirundi imvyino ico ushaka cose vy'akaranga mu ntahemuka niwe ashaka kuja mu mugwi wa slam karibu cane bibondo mwese mwicaye muhira nimurera amaboko murafise ibindi mwokora mu karanga karibu cane. Naje ndabatumiriye kuguma mudukurikirana mwe mwariko muradukurikirana tunabashimira ukuntu mwadukurikiranye hama ntumirira namwebwe mwese mukiri inyuma y'amajambere novuga inyuma y'amajambere mukurikira ivy'ikizungu dutaye ivy'ikirundi ngaha aye baca umugani mu kirundi ati wirukira ibigusiga ugasiga ibigusanga. Rero turabatumiriye kuza mu migwi ndangakaranga muzoze hari ibintu vyinshi mu karanga ushoboye gukora hariho kwivuga amazina hariho gutamba hariho kuvyina hariho kuvuza umuduri eka n'ibindi vyinshi rero turabatumiye namwebwe kuzoza ndetse munabikunde cane. Ngo abakunda karanga mbega muriho ego turiho mbega muriho mbega mwitwa abantu turi ntahemuka mbega intahemuka murazi kuvyina turazi no gutamba nimutambe gatonya muryohera abantu twari imisambi ntitwari ibisiga batadabaraho baryohera abantu twari imisambi ntitwari ibisiga abajene aho baryohera abantu twari imisambi ntitwari ibisi abakunda karanga mbega muriho ngwigo turiho mbeko muriho mbega mwitwa abandi turi ntahemuka ngwintahemuka murazi kuvyina turazi no gutamba nimutambe gatoya turyohera abantu twari imisambi ntitwari ibisiga munyana ihorere munyana w'imbere ihorere munyana w'inyuma ihorere munyana w'imbere munyana ngo kakana mawe kure ngo karaje mawe kure karahamagara mawe kure munyana ihorere munyana w'imbere ihorere munyana w'inyuma ihorere munyana ngo ihorere tuge ihorere munyana. Turangije tubaririmbira utwo turirimbiro twiza twakaranga karanze ba sogokuru.